Amahoro neza, mwaramutse, mwiriwe, shalome shalome, Yesu ashimwe. Ni menshi numva nobaramutsa umwe wese mu ndamutso yiwiwe, ndabaramukije, mugire umunsi mwiza, igitondo ciza. Ku mazina nitwa Niyokindi Constance, benshi muramenyereye mu bintu bijanye n'amafilime, mu bintu bijanye n'indirimbo, ibi na biriya. Ikintu rero gitumye nza ngaha kuri ino ncuro, ejo bundi nagize posta kuri channel yanje ya Facebook, ndandika agace gatoyi k'ubuzima bwanje. Abantu benshi cane baranyandikiye, urabampaye pole, Imana ibahe umugisha. Abandi nabo bansaba yuko bibarambira gusoma, yuko nobakorera ivideo nkababwira iyo nkuru kuko benshi barubatswe. Kandi nawe urimo uranyumviriza ko no mwanya yokubaka. Kandi sindimo ndayivuga kubwuko vyoba bikindi mu mutwe cane, ahubwo ivyabaye vyambereye igishinga ntahe kizima, kandi binyigisha kubaho mwa runo rugendo, kuko urugendo rw'umuntu ni rurerure cane. Rero nawe iyi ntahe canke iyi nkuru yanje y'ivyambayeko, nawe yoshobora kukubera ishimikizo, yoshobora kukubera ikigwanishwa co kugwana mu ntambara urimwo, kuko harya nabonye nta ntambara idahera, kandi nta n'imvura idahita. Ariko vyose bigira igihe bisaba, kandi rero kubaho muri ico gihe cawe bisaba kwihangana, bigasaba no kwizera yuko ivyananiye umwana w'umuntu canke harya ubona utoshika, yuko Imana vyose vyorosha bigashoboka. Nta kure habaho Imana itokura umuntu, kandi nta na kure kandi habaho Imana itoshobora kugeza umuntu kuvyo umwana w'umuntu ababona. Rero jewe nitwa Niyokindi Constance, ndi umwana agira 6 kuri papa na mama. Navukiye i Muyinga, zone Masaka, komine Giteranyi, agacimbiri n'Ingomo. Navukiye muri uwo muryango, papa na mama ntaco bari babuze. Wari umuryango wifise, kandi ibindi ko ndababwira, abavyeyi bose bariho. Inkuru yose nza kuvuga, bose bariho. Ibibazo nagiye ndahura navyo, ababinteye, ino saha bariho. Hariho abantu baza kwibuka gukora igishinga ntahe aruko abantu bapfuye. Hariho abantu bibuka kuza gushimira abandi aruko bagizene batakiriho. Uno musi rero kugira bikubake bigukomeze, ivyo ndiko ndavuga bene vyo bariho, ababikoze bariho, naje ndiho. Rero navukiye muri uwo muryango, ndi umwana agira 6. Nkura nk'uko abandi bana bakura, nkura ameze neza, nkura nyene nk'umwana yishimye arezwe n'abavyeyi. Ariko igihe kimwe papa na mama ntibahuza, kugeza na n'ubu tuvugana umubano wabo uragoye, kandi ibindi mwe ndavuga bashobora kuvyumva canke batanavyumvise bashobora kubibwirwa kuko bariho. Umubano wabo rero wari uw'ingwano. Imyaka yabo yose je nabayeho ndababona baragwana, indya bagasesa, bakitana amazina adashoboka, ibi na biriya. Mukuru wanje aranduka aragenda ku mugabo, ari intambara ndabibona, n'uwundi aragenda ku mugabo ndabibona, kandi ni wa muryango wagize ikibazo gikomeye. Kuvy'ukuri, kuvyo kunwa, kuvyo gufungura, kuvyo kwambara, nta kibazo bafise. Ariko barahuye n'ikibazo co kubura amahoro mu rugo rwabo. Ikindi kibazo bahuye naco, abana tuvuka turi abana 10, ariko dusigaye turi abana 6. Je ndi umwana agira 6, hari umwana w'imfura, hari n'umuhererezi n'umuhungu ankurikira. Dusigaye turi abana 4. Wari umuryango wari ukwiye kubaho ahubwo wobera igishinga ntaha abandi, ariko baratukana ibitutsi, bakagwana ingwano zabo, ngira wamengo ni mwitorezo ry'intambara. Wanashima bakaja kwa muganga. Ndibuka igihe kimwe
papa yarakunda gutuka mama akamubwira ngo wavyaye ngo ubukobwa, ngo ubwo bukobwa ngo buzomarira iki, ngo abakobwa n'abanyina. Igihe cyose yavuga ayo majambo jewe nagerageje nk'umwana kwifatira ingingo yuko numva yuko nokora ya mirimo abana b'abahungu batahashoboye kuboneka ngo bakore. Jewe naragiye ndiga ikinga, maze kwiga ikinga ndarimenya. Hageze kuja gusarura naragenda nije najana n'abakozi gusarura, bakazofata nk'amagunira bagapakira, nkaja kurivora ikinga tugapakiraho kw'imizigo nkatahana, kugira ndabe yuko babavyeyi bazohava banezerwa. Ariko ivyo byose ntabwo vyigeze bibanezereza. Ndavuga nti jewe nk'umwana mu rugo nzokwiga amashuri menshi ndayamheze, nzonezereza abavyeyi. Ibi bintu papa abona yuko mengo ntibikunda kubwuko mama yavyaye abakobwa canke iki, ariko ngombe nzokora inguvu zose zishoboka nzomunezereze. Ivyo byose nkiyita, ariko nkabona wa mubana wabo wo mu rugo ntiwigeze umera neza. Nkama numva muri je mfise vision yo kwiyumvira ati none impamvu ki muhira atamahoro ahari, impamvu ki baguma bagwana. Igihe kimwe papa na mama urumva ko bama bagwanye, ndibuka igihe kimwe nagiye kwa muganga kuko baranwa icupa, baranwa inzoga pe. Banyoye papa aramukubita mama ku buryo kweri buhagije. Amaze kumukubita hari mwijoro, kuko nari umwana yasa n'uwisununuye. Urumva abakuru banje bari baragiye ku bagabo babiri, nije vyitwa ko nsigaye ndi mukuru. Muri iryo joro naraye ndarivuvumangana ndajana mama kwa muganga. Tukiri mu nzira kuko mama yari yaremvye, arambwira ati mwana wanje kwa muganga bashobora kwanka kugira ntikumvura, rero ntuze kuvuga ko nanyweye inzoga. Ndamubwira mama sinze kubivuga, yego nibakubaza ntuze kubivuga. Aho rero yavyimvye, yabaye nabi. Je nk'umwana nyene sinarinzi ibi na biriya. Tugeze kwa muganga, umuganga arambaza mama wawe vyagenze gute, ndamubwira uko vyagenze, aho vyahereye. Aca arambaza yoba yanyweye inzoga, ndamubwira oya nta nzoga yanyweye. Umuganga rero aca mukubitamo mwiki inshinge imiti nayo murazi ntabwo ibonana n'inzoga. Ngaho rero araremba kurusha, hajya neza na neza mbona ko agomba apfa. Umuganga arambaza kwa mukobwa we aho nyene wabibonye neza yuko mama watanzoga yanyweye. Ndamubwira nti urumva bari bayaruye, iwacu twitwaruye inzoga nyene, ngera ari yasomye dukeyi kare bakiyarura. Uwo muganga ararakara, aravuga nti wagikobwa ugombe wewe nyene ubimfuvye ari uvyiteye, ninde yabikubwiye ibiki? Ngo aca arahindura bimwe ari yamutera, amuhindura amaserumu. Arantuka uwo muganga, arambwira ngo hano gutabira ibiki, arambwira wowe uri kijuje. Arambaza ishuri nigamo, ndamubwira. Arambwira ati ubwo burofa bwawe wiga hehe? Nyene ivyo birahera, ariko vyarambabaje nk'umwana yari mu bigero, yarimwe araruka. Ndavuga nti none kubera iki mama yarazi ko ibintu ari bibi, mugabo akambuza ngo sinze kuvuga ko yanyweye inzoga kandi azi yuko acagira ikibazo kwa muganga. Ivyo birahera. Ikindi gihe baragwana, bamaze kugwana barugara imiryango yose. Mama arakoma induru cyane, arataka ati jewe aranyishe. Ja kurugi ntibiri bukunde ko ndiburubomore. Koma induru hanze ngo abantu baze kudutabara, naho umuhano umwe usanga uri ngaha, uwundi uri nkahariye, uwundi uri nkahariya. Nimba bari bararambiwe n'induru zabo, nimba vyari vyaragenze gute, nta makuru ahagije yavyo narimenyereye. Kuko bama mu ngwano abantu bakaza guca imanza, ukabona biraheze, je bundi birasubiriye. Amaze gutaka ndumva nti vy'ukuri papa agomba yice mama. Nawe aho urimo uranyumviriza urazi ko umwana akunda nyina wiwe. Ndiyaranje uburyo bwose biranka, ca ntora igiti mu rugo ndagenda kwidirisha ryabo ryariko kwa kayo. Ako kayo ndanyiganza karavako, kavuye ko ncancishamwe mu igiti. Cishijeho mu igiti ndakubita pe kugira ndabe yuko papa yogirane yoreka mama, kuko numva neza na neza nyene yamwishi. Ndakubita ajya yunamuye umutwe nk'uko, ca giti gica kimufata mwene ngaha. Kimufashe ngaha arababara pe, yumva ububabare buramufashe.
yumvise ububabare bumunyengetereye yaciye areka aca arugurura imiryango aca ahitana icumu. Ahitanye icumu ngaho turiruka aho ni mw'ijoro turiruka abone ngombe ndamusige yaciye atera rya cumu arinteye akaguru ndaduza ndasimba kuko hari ukwezi hariho ukuntu ukwezi kuri mu kurenga ruguru usanga kubonesha cyane uko hari ku kwezi rya cumu rica rifata igitoke rifashe igitoke ndabibona ico gihe naraye hanze sinabaye nkigaruka. Bukeye abantu barakorana bamaze gukorana kukurumva mama yari yababaye bamaze gukorana papa yaravyimbye hano guhanga amaso ibyo bapfuye canke babwira abantu iki ibyo bapfuye. Papa yidoga avuga nti ndabira umwana navyaye umwana nabiriye yaje umwana naretse umwana akuze yibonye nguyu rabampaye iharama jende umuntu w'umugabo nkahabwa iharama n'umwana nagize navyaye. Abagore abagabo baja kagwi ibiki papa ararahira ati ubu undisinye iyindwi ntabwo izohera jewe ntagiye mugasho kandi ikindi naco ndamwirukanye mu nzu yanje sinzosubire kumubona. Ikindi kigeretse ko ngombe ndamuvume mwebwe bashinga ntahe namwe bavyayi mukoraniye ngaha ngombe ndamuvume ndamwirukane mu nzu yanje. Abantu barakorana baramuhohosha baramubwira ati mubabarire ryari shavu iki baransabira imbabazi yarahera avuga ati je nubwo biruko nzomwigicira nzomukurako kwizosi nzomunogorako kw'amaso. Abantu barahanura barahoyahoya papa aremera ko nza kugirane gusubira muhira. Muri bagenzi ba mama haca havamwo umwe arampamagara arambwira nti rero ku mugoroba uze kuza muhira ku mugoroba ndagenda. Ngiye arampanura arambwira nti Constance uracara umwana muto mwana kandi uri mwiza kazoza kawe ni karekare imbere yawe kubera iki wewe wita mu bintu by'abavyeyi. Ndamubwira ntabwo navyitayemo raba mama yagomba apfe nase ko mbi imfuvyi nase yuko bica mama ari hondi. Arambwira ntumviriza ndakubwira wowe mama wawe na papa wawe igihe bahura igihe bareshanya wowe wari uhari ndavuga nto hasi nari mpari. Arambwira ati none nk'ubu wowe bogukuramo mwijisho canke ukaba kamoga kubona so wawe yari yabigambiriye ninda zoba hombi ko mama wawe naho yobona urugo rumurambiye yoshobora kubiheba wa mukobwa we akahukana kamubisa akagenda basa kabarerera ukwanyu ntimusiye muri abana batatu yo barerera ukwanyu. None nk'ubu webo kugira kamoga kazoza kawe kazoba gapfuye uzoca umwana w'umuhira arambwira uri umwana mwiza uri umukobwa mwiza reka ntiwiyo none reka ntuzobure niyuja baguhaye amaharama ibiki. Numva ibintu ambwiye ntibyo namubwiye nturakoze sinzopfa nsubiriye. Naratashe muganta nari mfise nta kuko nari namaze kwandikisha sheke mbi ninamaze kwandikisha amateka atari meza imbere ya papa. Ndaryama nyene mfise ubwoba. Bukeye nto nacampamagara mama ndamubwira mama je vy'ukuri sinzi ico mupfa ndakwinginze umunsi muzaba muri mwe murashwana na papa ntuzomwishure kuko papa yaravuga yamutuka amajambo menshi aremereye y'inguvu. Mama kuko afise umutima woroshe canke iki bikamunanira kwihangana agaca mwishura. Rero mu gihe yaba barimwo barishurana rero haca havamwo kugwana. Ndamubwira mama urabona ivyaraye bibaye urabona yuko mu gishingo cyo kuguru kwanje canke y'ikindi gihimba canje rijya 10 yo rimfata hari gihe utabombona hari gihe ububuza abantu babiri kuko nkiyo rimfata nkapfa canke nkabikimuka papa ntabwo bari ngaha baca bamujana mu gasho ukabubuza abantu babiri. Ndakwinginze mama umusi azosubira ntuzosubire kumwishura uze winumire wihangane ngo nihangana gutega mwana ngo aya magogwa yose ngo ndimwo ngura yabona ngo ntewe naso ngo ibi byose ngo ndavyihanganira ngo kubera mwebwe ngo ndabarere ngo mukure ngo iyo ntaza kubona arabavyaye ngo simba nemera ngo ibi vyago byose ngo binshikako. Ndamubwira mama nivyo ndabitahura ariko ndakwinginze unyihanganire je ni wazosubira kwishurana nawe ndamanitse amaboko hejuru ntabwo nzotabara
ndakigusavye mama unyumvire nukuri ndagukunda nka mama utugwa inyuma nka mama wangwaniriye vya bindi na vya bindi kuko mama arakunda kumbwira mwana wanje warigeze kugwarukira uwo mwana uragwara akaboko kose karabora kava mu mwinyo nkaca mu bantu ata muntu numwe anyegera ngenda nifutse nabaye nk'igicibwa mwana wanje uzongweko nkuko nakuguyeko ndagera ndakuvuza ahantu mu bazungu baje ngo kuvura abantu ndakuvuza ngo ukuboko kose kwarabozotse nkabona mama rimwe arabimbwira arira mama nkamubwira nti mama nanje nzokugwa inyuma niyo mpamvu ikintu cyose nabona kigiye kumubangamira mama nafati ya mbere kugwanirira mama wanje nuko ndamubwira nti mama nubwo biruko ndazi waranguye ko na vya bindi wambwira ariko ndakwinginze jewe papa ntazonyice ntabwo babihevye mama yanka kumva imisi yose bashwanye baragwana nkibuka ya majambo wa muvyeyi nawe yampanura nanje nkashira gatemo ryinyo nkaca mbwira batoyi banje mama genda kuryama kanka kuja kuryama naca ngenda mu gitanda nkaryama kuko navuga nti jewe nkasubira kuza kwitega iyi ntambara arankura ko kwizose ndaboha umutima urumva ico bita kuboha umutima bakagwana bagashwana bigahereraho baramutse bagwanye naho turose ukuntu tubishobora narasohoka nkiruka nkaja gukomera induru hariya kugira basi umuntu aza kuvyumva aza kuza kumutabara haragera igihe amaze kubona yuko bitagikunda umwe yaja mu nzu ubundi hanze batukana ngabo bakiruka birukana nako umwe bakiruka bakavutura ngaho bakagerezana nyankiyo mu nyuma umwe akagaruka yagaruka n'undi bya bitutsi n'ivyahera bagasubira urumva sinzi nyene ukuntu sinzi nyene ngira Imana ukuntu yabitunganije ngira nuko nyene yabaremye ariko muvyeyi uri muranyumviriza umenye yuko intambara zanyu nk'umugore n'umugabo murimo zitera igikomera abana banyu kandi mwumve ko mamwe murabicira kazoza ni vyiza nimwe muamuzi yo mwarahuriye ivyanyu nimwe mubiheza mureke gufata intambara zanyu z'ivyo mupfa ngo muzizane mu bana mama kiganira abandi bagenzi tehera bayankubise akaba babagenzi bakamaza ati none abana bariye ngo baciye baja kuryama ngabo babagore bose barafata agakuku barampagurukira ico wumva cirwa cyo kumpagurukira yaza babagenzi biwe bakamvuga ari umwana w'umukobwa afise ububere mu gatuntu azobona isira mubona yanka gutabara nyina yataza kubara agakobwa ibintu byinshi bagatondekesha aho ndumva nkarira umutima wanje ugahwa guturika nkavuga ni none kubera iki mama yifadikanije n'abandi bantu n'abandi bagore kugeza aho babagore bavuga ati ngo uri kivume nta mutima w'ubuntu ugira nta rukundo ugira nyoko wawe yagutwaye amezi 9 uraje ngaho ukararama ukaja mu gitanda ukaryama ugasinzira nyoko wawe barimwo barica ntuje ngaho ngubemwo hagati nanje nkavuga nti ivyo wa mudamu yambwiye nti wowe yarasoje urugamba rwiwiwe ntigwamunanira azosohoka aruvemo canke azomenya uko avyihanganira nayo jewe kazoza kanje karacari kare hehe imbere nkinumira bakantuka baranca ngo sinzosubire kuvugisha abana babo nkaba babagenzi ba mama vyitwa ko babana nabo ntogenda ngunganire n'umwana wabo ndaba muri ubwo buzima maze kuba muri ubwo buzima sinasaba mama ikaye nta karamu bangurira ivyo byose ndabiyamwe ndavuga ntari kuko biri kose nari umwana w'umwete nararima ivyo bita icibare cyane nkagenda narakunda kuronka amahera kuko naradandaza nkadandaza imihwi nkadandaza amavoka nkadandaza ivyo biti bisimba ibintu nyene nk'ivyo naradandaza nkironkera amafaranga nkigurira impuzu igezweho atakibazo na kimwe vraiment numva mfise rero muri ico gihe nkavuga ati naho mwabinyimye ikaye nzokigurira nkigurira ikaye nkigurira ikaramu ariko mama akabona cage hano yampaye nikigizene ntigishemeye hari naho banka konja bakavana amashuri y'abana b'abakobwa icara ngaho ukore niwe nsigaranye iki banka konja nkasanga ya mihwi nashoye nkasanga ndakuyemwo 2 akaba ari yonja cye nkahita nivoka n'igisimba abantu babizi bikaba ari vyonja nkaryama biragumuko abona igihano ntikimpagije
ndaraba mbona mu bagenzi bose nta bana babo tuvugana, sindi buhonyore muhiri wabo, naragenda abakobwa babo bagaca babwira ugomba ube ikirumbo, ugomba ube ikimena ibanga nk'uwo mukobwa yarumbiye nyina, aterekwa nyina ibiki, ati nawe umugombe mu kwegana uzohava umera nkawe, uwo bakamumbuza. Rero twarabana n'umuntu hariho humuhana iwacu bita ngo bararoga, vy'ukuri bari barawuhariye ibombo. Ndibuka hariho n'igihe babuze umwana wabo, harabuze n'abantu baja ku kiriyo. Rero bakaba yarafise utwana tw'udukobwa, hariho umukobwa turi mu kigero kimwe. Urumva nabo bari barabaciye, bari babana no kw'ishuri usanga bamwinuba ngo iwabo bararoga ibiki. Nanje muri ico gihe nta wundi mugenzi nari mfise. Nca ndavuga ntuko biri kose wa mukobwa duca turihuriza tumera uko. Turagiranira imigenderanire, kumva yuko nanje ivyo bavuga ko baba baroga nanje nafata ko vyoba ari ivyo, kuko harya urinze ubona umuhana bawuciriye akarimbi nawe wumva ko ari ivyo. Nkamubwira nti ariko rero naho dukundanye jewe kugira tuganire tuzoza turahurira mu nzira tugirane tuganira. Hariho ukuntu iwacu amazi yaragoye, abantu bazi kumwonga bita ngo kwa Teke. Uvuye ngaha ku Ngoma urabona ko ari kure. Rero aho kwa Teke kubera twari abanyeshuri byasaba ko tugenda kuvoma nka saa 9 y'ijoro canke saa 10 kugira ushikana amazi muhira abavyeyi baronke bakoresha hamuronke akanyaho kuja kw'ishuri. Rero nkamubwira nti rero tuzoza turajana kuvoma. Uwo mukobwa we yaratimba, bari baramaze kwiyakira ko babaciye iwabo, akaza saa 9 y'ijoro akampitana tukagenda kugirane kuvoma. Niwe mugenzi nari mfise. Hageze ko tuganira, hariho ukuntu twarubatse systeme, ndamubwira nti rero urabona ko je muhira banyanka, urabona ko iwanyu naho bavuga ko ari abarozi, ntabwo nozi iwanyu bavuga ko muri abarozi muhava mu ndoga. Akarira akambwira nti ntabwo iwacu turoga. Nkamubwira nti muraroga reka abantu bose barabase bo banka mutaroga. Akarira akambwira nti ntabwo turoga, atuzoze basi je ndakwereke mu nzu yose twebwe ntabwo turoga. Nkamubwira ntumviriza rero jivyo ntibindaba, atari ko dushaka kuganira. Jewe nzokurira hejuru kwa kirya giti civoka ciwacu, mpamagare uwo tuvukana, ndamuhamagara ndi hejuru mu gashongero. Ninamuhamagara nzoba ndagukeneye kuza tuganire, tuca duhurira hajya mu gwiri twicare tuganire. Tego ndamukeneye nurira hejuru ku giti, nkaca mpamagara nk'umwana tuvukana, nawe akaduga harugura akeneye ko duhura ku kabuko. Iyo migenderanire irabuko ntashobora kuja iwabo, kuko ivyo babavugako naje ntinarafashe ko ari ivyo. Turaba abagenzi. Ngaho mwijoro tukaja kuvoma, ndakundana n'uwundi mukobwa wabo bavuga yuko bagirane batanga ishano. Niwe bagenzi nari mfise kuko nta yandi mahitamo nari mfise, kuko abona bigendeka bari barabambukije. Ngaho uwo mukobwa bavuga ko wabo batanga ishano, n'uwo mukobwa bavuga ko wabo baroga, duca tuba abagenzi. Niwe twajana kuvoma. Mama abone vyase burundu, umuhungu ankurikira aragwara. Amaze kugwara araremba, sinzi ivyo bamuvukije, sinzi iyo bamujanye. Mu nyuma cavuga yuko yagize yari yishano. Bamaze kuvuga ko yari yishano cavuga ngo nta handi yaririye. Mama yamvyaye, mama ariho, mama nubu ashobora kumviriza ikiganiro, aca arubahuka n'akanwa kiwe abwira wa muhungu musaza wanje niwe twajana kuvoma, niwe twaganira, niwe twagirana. Aca amubwira nti ishano wariye ni mushikawe yarikuye kwa kanaka hama barariguha. Umwana yagwara namwegera, nkabona umwana yuzuye umujinya, nkabona umwana ntamvugisha. Namubwira tujane kuvoma, akambwira ngo ndi umurozi. Ubwo buzima ndamubwira nti hakiza wowe wabaye iki, wafashwe n'ibiki, nguri igikoko, ngukuranye ubukoko, ngo nta n'umugabo uzoronka, ibintu vyinshi. Ndagenda ndabwira wa mukobwa nti rega je ndagowe, umusaza wanje yanyase, yambwiye yuko tugirane, arije namuhaye ishano. Turaja ahantu musigiti c'umukaratusi, turarira amarira ngira mwe sinzi. Arambwira nti niwihangane. Ivyo ndavyihanganira. Ico gihe twari dufise ubutumire kuko je nakuze ndi umutambiramana.
sori mwihangane kenshi ntabwo ari umubabaro ahubwo mba nibutse aho Imana yankuye dufise ubwo butumire naragiye ndatamba kuko nari umutambiramana kw'ishengero rikuru ndagenda ndatamba ariko mu mutima ngenda navyimbye umutima wakunturikana mu nzu imba mfise amabifu y'abantu bangahe batatu papa hari harabaye icuka mama hari ikindi umusaza wanje nawe vyakwitwa yuko twabana ko twarabagenzi nawe haba habaye ikindi biraguma uko babona ntibankomesheje ngo bihagije kugeza yaho mama agenda kuko nari ico bita ingendanyi hariho n'umuhare witwa abana ba Mariya yego abana ba Mariya mama aragenda abwira umukuru yadutwara ngo nibampagarike sinzosubiremwo mu batambiramana kuko nsigaye ndi umurozi nagombe nice musaza wanje aho barampagarika mu nyuma bampagarika kuja gusangira mu nyuma bampagaritse kuja gusangira naragize igikomere cyo ku mutima ndavuga nti none jewe aha ndimo ndazirike ndabaho ntaja gusangira abantu muzi ibyo muri gatolika barambwira ngo nimaka nzoja gusaba imbabazi z'ibyo nakoze ndavuga none nze gusaba imbabazi nde baba bakobwa jewe twagendana nta burozi bigeze bama mu nyuma baramfatira ingingo nagenda kudandaza urumva yuko ikintu cyose ari je nimenya mvuye ku ishuri narataritse amavoka naca ndayashora nataha sizeri naba natashe muhira nkaca nsanga bugaye mama nkamwinginga ati nyugururira agaca ambwira nti buriya rero wewe mwana n'uruguru umugabo rindira so wawe umugabo munganye ubugabo muraza kwinjirira rimwe urumva papa ashitse sinari bushobore bumubwira nti papa banyugaranye iki nari naramaze tumaze kuba nko mu gihugu ngira ari nk'iki ntambara muri iyo nzu papa ashitse urumva nawe barugurura bagaca bugara nawe naronka ntakira sindi butakire musaza wanje agahererezi kacu nako kari kakiri gato nkagenda mu gahinga kurarayo nagenda kurarayo bukeye nkagenda kw'ishuri ndagenda kuri wa mugore yampanura niho natanguye kurara ndaharara igihe kitari gito mu nyuma wa mugore bamutumizaho kumushinga ntahe niwe yangize ikirara niwe yangize ente asubiriye kundaza akampindaro kuko ico gihe umugabo we ntibabana imengo yarafise handi hantu yaba akazara babuze gusa abashinga ntahe baramutera bamuga ntuse kuraza umwana wo kwa kanaka tuzoguca amande tuzogirane uzowihenda usubira arambwira nti buriya rero je bantumije ko kumushinga nta raba handi hantu za kuba none nje kurara muhira ntibari bunyakire babagenzi bose ba mama nta numwe ampanigwere none jewe ncanjaye bimaze kugenda uko ndabona nta yandi mahitamwo mfise ca ndambwira muri wa mukobwa umwe bavuga ko iwabo baroga ndamubwira nti genda umpindaro aravuga ati urabona jewe mvuka turabakobwa bangahe bavuka mu bahungu ari benshi kandi mama nawe sinzi ko ari bunyemerere papa nawe urabona arakaze ndamubwira nti none jewe nca ndaraye aho naraye mu ngundi y'igitoke iturizi zibiri naragenda kw'ishuri nkabinyegeza bakambaza ngo ngwehe ngo mu maso ngo uri kwibigonera aho nabuze amazi noga kuko ico gihe twebwe twiga ata maniforome wajana impuzu zisanzwe nkagenda nkafata nk'ikirenge ivu rya ruguru rirafata nkafata nk'ikirenge nkagenda nko mu gitoke baciye igitoke biti gitumburi igitoke bamaze kugica birashoboka we ntumenye ikintu biti gitumburi
bagiciye kirya gitimbatimba cyo hagati iwacu bacita igitumburi, nkaca ngenda nkakigozora, hari icyo wasanga nk'imvura yaraguye haragiyemo amazi ugasanga arimo amazi, akaba ariyo niyogesha rwa rwondo rwo ku maguru nkaca nambara uturato nkagenda, ariko abandi bana bategetswe kuncishaho mwinshi. Mu nyuma rero maze kurara mu gahinga kabiri, uwo mukobwa yari yuzura agahinda karekare, aragenda arabwira nyina ati mama, ati raba ko so bamwirukanye, amaze kabiri arara mu gahinga, kandi mu vyo bamwagiriza ko ariko tumuha ibirozi, nkundira mama ndamuha indaro. Nyina agira agahinda, wanashimaje nyina we ntitwanavugana, navugana n'uwo mwana wiwe, aravuga ati none mwana raba tuvuga ko ibi nibi na biriya, nca ndamuha indaro gute? Ati kandi so wawe urabona arakaze atashe yaborewe zibingorane, ninagushira niyaja mu cyumba cyanyu naho urabona abasazawe baraja mu cyumba cyanyu bakagirane barahava bamubona. Aravuga ati mama ni wiyaranje. Nyina we yaremeye barampa indaro, hageze ku mugoroba naragenda mbundabunda akanzanira impuzu ziwiwe kugira byitwe nze kwinjira muri wa muryango insana wa mwana waho, ariko nabaye bwambara impuzu ziwiwe kugira naho nza kwinjira nkakubitana n'umuntu kuko urazi ko ruguru nta matara bahari, ni gishirira cyangwa udutoroshi bakoresha bavyita ngo udusitimu, sinzi aho iwanyu ko muvyita. Nkagenda nyina wiwe agaca ntora agaca njana musi y'igitanda wabo, agaca ambwira nti rero uce ngaha unume ntunakorore n'igikororwa, mwijoro nibasinzira aba bahungu bamaze kureka kuguma banyuragirana muri inonza, kuko abahungu barara mu nzu yo hanze, mugabo batarafungura baguma banyuragirana mu nzu nkuru. Ati nibaja kuryama uraheze ugende kuryamana n'uwo mugenzi wawe. Aha bibaye ngombwa ndeka kuri Rwanda muvuga izina, ariko abantu banje bari hafi canke abanshishije muri ubwo buzima bo baca babimenya. Ngwaho nkagenda muri ca gitanda nkatuna mu mirambizo, wa mugabo akaza agatontoma nanje nkatuna agatontoma bakamugaburira agaca agenda kuryama agasinzira. Wa mugore yahengera arasinziriye agaca amfata akabaka kankurayo, ngaca ngenda kurarana n'aba bakobwa. Ndahaba uko ata muntu aziyomba, mu gitondo bikaba ngombwa ko mvyuka ijoro tugiye kuvoma amazi twayashikana, je nkaguma hanze nkaca noga, nkaca ngenda kwibarabara nkarindira ko amasaha aza kugera, ngaca mpitana ngaca tugenda kw'ishure. Ubwo buzima ndabubamwo. Icari kibabaje rero, saa sita ntabwo vyakunda yuko nshobora gushika muri urwo rugo, ariko uwo muvyeyi ahari Imana imuha umugisha. Vy'ukuri bambereye umugisha. Hariho iyo Imana igukeneye, hariho ukuntu ikuzigamira mu bisanga, ikakuzigamira muri ivyo bibazo urimwo, ikakurinda gupfa, ikakurinda n'abo barozi. Erega ntubayeho kubw'uko abarozi batariho, ahubwo ubayeho kubw'uko Imana igukeneye, kubw'uko Imana ikurinda. Uwo muvyeyi abana bose barataha bagafungura, wewe yari afise ahantu kuko birirwa kurima, agaca afata ugwiri agacana akanyokereza ibijumbu. Amaze kunyokereza ibijumbu jewe ntashe nashikira ruguru mu mirima, akanyereka ahantu yabishize, jewe nkagenda nkicara nkarya vya bijumbu n'amazi yanzaniye. Nicara nkarya vya bijumbu, nkakoza n'ivoka, akampindurira utundi tuntu ivyokeje canke ibitetse. Imisi yose nkashikira hahandi ndaba ko yahanshiriye utwo kurya, nkarya ndaba muri ubwo buzima. Muri ubwo buzima munyuma arambwira nti genda usabe ikigongwe. Nkagenda ndi bugisabe nte naca kuri babagenzi biwiwe ngo wapi. Munyuma ndagenda ndatakamba kuko ico gihe hariho umuhungu yandondera, arambwira nti jewe nshaka kugucikiza. Vy'ukuri sinari bwakure, nari nkiri umwana muto, muga agakobwa kakivyiruka nyene ataco kabaye.
akambwira nti jewe nshaka kugutwara. Amaze kumbwira ko ashaka kunshikiza, ndavuga ati naho nkiri muto mbona hariho nabo tungana bari mu bigero vyanje, mbona bagenda. Rero ninagenda mvuye mu gahinga, hariho ukuntu ruguru bacikiye, ucikiye uvuye muhira, abandi bakobwa bagenzawe mu gitondo baragenda bakakuzanira ibirago. Sinzi ko nuba ariko bikiri, urumva ni kera hiwanje, muga atari kera cane. Ndavuga ati ninagenda mvuye mu gahinga, umuhungu akantwara ntazi ko ndi mu gahinga kancikiza, kuko nari nabimuhishije ntavyo namubwiye. Akabona nta mpuzu banzaniye mu gitondo, akabona nta kintu na kimwe kivuye iwacu, azoca avuga ko mvuye. Nca ndagenda muhira ndita ndiyahura, ndavuga ati je nimumbabarire n'ukuri, mbabarira jewe ngire nsubire muhira, ibiki ibi na biriya, gusaba imbabazi z'ivyo utazi, gusaba imbabazi z'ivyo utakoze. Muri ico gihe nkiri mu gahinga, twagiye kuvoma bakatwagiriza ngo mwijoro turara ngo kumanura amavoka, bakatwagiriza ngo mwijoro ngo turiba ibitoke, bakatwagiriza ibintu baraturementaniriza amarementanya yose abaho. Haragera igihe nkicara nkavuga ntari koko Mana, ababo barabavyeyi banje canke barantoye. Umutima wanje ukanka kwiyumvisha vy'ukuri ko jewe aribo bamvyaye, nkabunza umutima nkagerera kure. Bantu b'Imana, nagomba ndababwire ko mu kwangara kwiwanje nagiye ku mupfumu. Iryo ni ijambo ntari bwigere mvuga mu kanwa kanje. Ntaraja kuba kuri abo bantu, hariho umukobwa wundi w'umugenzi, nyina wiwe yari umugore, ntabwo yari umugore wa mbere, yari umugore basi yaragiye guharika. Igihe kimwe rero ndaharara, ico gihe barapfumuza pe. Nimba rero umupfumu yokabatumye umukobwa wabo, urumva vyitwa ngo ari ibintu bamuroze, hari ibintu bamuzirikitseko ngo atazoja ku mugabo. Ico gihe arambwira nti rero baca baramubwira uwo mukobwa ngo azogendeyo ngo bamwoze, sinzi ivy'abapfumu niba ari ukoze imikoshi, niba ari kugira nti ntumbaze. Ndamuherekeza kuko twitwararanye, aragenda baramubwira ivy'iwiwe. Twicaranye nk'uko, uwo mupfumu yari umutamakazi, twicaranye nk'uko aramuragurira ivy'iwiwe, nicaye hasha natekereje, aho je naba nirariye mu gahinga, nta soriso y'ivyo nari mfise iki, ivyo nta nubwo vyandaba. Aramupfumura aramubwira, mu nyuma aca avuga ngo nuwo mukobwa ngo ndabona yuko ngo bagombe bamukweshe ibiki, aravuga ibintu vyinshi. Ndamwumviriza nandurutse ndira, ndavuga nti wewe waratintire warahaze, aza kumbwira ivyo kunkwesha, ivyo je nivyo ndimo ko je nkibere umwana muto. Ivyo ntihwe birahera. Mu nyuma ca ndavuga nti jewe kwera ahantu sinzosubirayo kurarayo, kuko hari hanagoye ukuntu bari bumpa indaro. Kuko uwo mudamu nawe yaragendana cane, atari cane vyagose na mama. Nuko bimaze kugenda uko ndavuga nti reka ntahe muhira. Ndasaba imbabazi ndataha muhira. Maze gutaha muhira, wa muhungu rero ndavuga nti uko biri kose cyarashaka ntware. Mugabe iminsi yose yambwira ngo anshikize, nkumva umutima uramburanye, nkavuga nti none jewe nitwazobana nawe muhira nta muntu numwe azoza kundaba, musaza wanje ntiduhana ni gwera, ba mwana na ba mwana ntibazorabana iki, none jewe nzoba ngiye kugirana. Ndashobora kwihuta ngo ngombe nkire, ahubwo nsange nzoba mpfuye. Ndavuga ntuko biri kose reka ndindire, mbanze nkure, ndindire n'abavyeyi banyiyumvemo. Ndaguma ngaho muri ubwo buzima mbaho nyene, twaja gukora hajya nkishi. Urabona ushitse mu murima hajya ugishinga isemwe ya mbere yisuka, mama yabatanguye. Tukazotangura mu gitondo cya kare, anuka ibintu akambwira, uragakobwa akambwira ibiki, guhera mu gitondo yiyamamura kugeza yaho dutaha. Nkazotaha umutima wavyimbye ungana nk'uko, nkafunga ipepu, sindi bumwishure, sindi bugirente. Nibuka igihe kimwe banyweye ndi mu nzu baramvuga, numva umutima urase kuvyakira, numva ngo mbe nturike. Ico gihe bamvuga bazi ko atari hondi kandi nari ndyamye. Nca ndavyuka, mvyutse mpagarara imbere y'umuryango, bose barandaba kuko bari baruye inzoga, urumva nyene bibereye ku nzoga ari abagore. Barandaba, ikibabaje
muri abo bagore wa muhungu twari dukundana harimwo nyina wiwe bamvuze bampaze n'ubundi ndarabatehe ndabira umuhungu yozontwaye ndaba nyina wiwe afatanije inama nande na mama none je nzojayo maboko ntazonkunda mama ntamanigwera none je nzoba ngiye hehe aho rero sinari bwigere menya yuko bo bamvuga canke baba bafedikanije na mama nkisohoka mbona rimwe aho naririye mu nzu nihanaguye umutima rero ndanduka ndawukomeza ndasohoka aca arambona bose baca barandaba bandavye basa nk'abanuma gatoya rero baca barongeza volume kuko bari bamaze kumva yuko nagizene nabumvise baramvuga kugeze yaho numva ndashinga imuwe ca ndamubwira nti mama vy'ukuri nimba waramvyaye ndarengewe n'akagwi k'abagore nagomba ndakubwira yuko ni wakomeza iyi ngendo n'abo bagore umunsi umwe nzoguturiza nihagaze ko frema aha arambabarire kuri iryo jambo kuko umuvyeyi amara umuvyeyi naho yogaba biba bigoye yuko umwana akubita nyina narubahutse ko ndamubwira nti mama bigakomeza uko je nzoguturiza yo iryo jambo ryarankomereye kugeza aho abagore rero bose baravyumvise ngo yavuze azoturitsa nyina twaja gukora wambwiye uzonturitsa ibiki yavuga yumva sindamwishuye akaca aza imbere yanje ngo ntiwambwiye ko uzonturitsa ngo none nturitsa ngo nturitsa ngo ntema ngo ndashaka gupfa nishwe n'uwo navyaye ngo ndashaka gupfa ngo nishwe ngo n'uwo nakuye mu nda ngo ndashaka mana we ico bikora ari abantu bagwiza amajambo hariho abantu bagwiza igitoro mu kanwa hariho abantu bagwiza ibitutsi mu kanwa hariho abantu bagwiza gutoteza naratotejwe jewe naratwaye inda maze kuvyara abana 5 ndazi ukuntu igise kibabaza ndazi no gutwara inda ukuntu bibabaza ariko ihohoterwa nagiriwe akarenganyo nambitswe nama nsenga Imana imisi yose kuko shetani itera gutandukanya ako gasigo kateye abavyeyi banje Imana inzokagumize mwabariya nama numva ngo iyo umuntu apfuye ngo karandira kurikirana nubundi ngaho imbere yayo ndinginze Imana karande niyabibaho ntagire karande yiyo nazananye izokwigera ingera inyuma canke ngo izotere mu bana banje kuko naho yoba umwana utavyaye naho yoba umuntu utazi umutima neretswe uwari kumpoza uwari kunkiza uwari kundinda akaba ari wanyeretse ibiri hano nabonye hariho ibyo nshobora kuvuga n'ibindi nshobora kunuma naragirijwe amabi atandukanye kwishuri baragerageza kunyirukana muri ico gihe narakunda ishuri amashuri ntiza nama mvuga ati Mana uzomfasha abana banje bahike bayahetse narakunda ishuri naho narara mu gitoki naho nirigwa inzara naho nayirara sinigera nibagira kuja ku ishuri yarazi imbere yanje nkindura umugongo wa mugongo wakuvyaye wa mugongo wagizene ukindure rero ndabaho muri ubwo buzima naja gukora tugahera mu gitondo banuka tugataha ngo mbesabe haragera igihe sinzi wavuze ngo ibigeragezo n'injya zo mu Kristo harageze igihe nkomera nimba ku myaka yanje 15 ndatimba neza ndabigitimbaye mera nk'umuntu w'umugabo ku buryo ijoro hari ahantu hagoye ijoro ntivyanka ko nshobora kurigenda nararigenda
haragera igihe kw'ishuri bararaba ingene bari bunyirukane, abaderegitrise bagakorana kw'ishuri, biranka ko bashobora kunyirukana. Kukanyuma umuvyeyi umwe mubi wanje aragenda ararondera ikete. Hariho ukuntu ruguru umukobwa n'umuhungu nta matelefone yari ariyo, amatelefone ntihari bwagwire nk'uku. Muri za 2011 amatelefone ntihari bwagwire za 2012, warandika urupapuro ukandikira nk'umuhungu nawe akandikira akakwishura. nta ya majambere y'ubu bagenda ugasanga barahagararanye, ugasanga ngo barasohokanye, ariho hava ivyago vyo gutwara amada, ariho hava ivyago vyo gushukana. Ivyo nta vyari bihari, kuko mu gihe canje hariho nk'amajambo umuhungu yipfuza kukubwira, mugabo ugasanga kubera hari hakiri ubuntu, ugaca usanga ya majambo ntayo yo kubwira amaso ku maso, agaca bishira mu nyandiko mw'ikete. Ugasanga ariho amajambo umwana w'umukobwa ashobora kwishura umuhungu, mugabo usanga live ntabwo ashobora kuyamwishura, akayamwishurira mw'ikete. Rero yarandika makete, uwo muhungu akanyandikira ikete, hama nanje nkamusubiza. Ntabwo nigera ndayatabura, kuko igisaba imisi yose uwo muhungu yansaba avuga ati jewe ndi imfuvyi, kandi ndazi urafise uwo mukundana, kuko umuhungu twari dukundana yaramuzi. Ndazi urafise umuhungu mukundana, ndakwinginze ndi n'imfuvyi, ntunyirengagize, ndazi ntiwonankunda, ndazi nta nico ndi imbere yawe, ariko mu bahungu ukunda nimba no wangira 12 ndakwinginze ungira wa 12 cyangwa ungira wa 13 mubo ukunda. Ntabwo mvuze ngo ngomba ndagutwara ubu, urabona ntiharagira turacari kw'ishuri, ariko ndifuza ko nzogutwara. Kandi je ndakijijwe, ndazi kubanyu mudakijijwe muri Gatolika, jewe nzemera mve mu bakizwa nje muri Gatolika, mugabo je ndagutware. Yamanyandikira makete y'akamunga kavuga ati jewe naho utonyemerera ntuntuke, mugabo kuko haragerege nkamurikira makete nkamubwira nti we sindagushaka, we ntabwo twobana, ndafise uwo nkundibika, kambwira ati ntaco basi shira mu bukunda. Basi je naho nzoza nkasanga muri kumwe n'uwo muhungu mukundanye, nkasanga muri kumwe nande, ntaco bizongira, muga ndakwinginze unkunde. Ndibuka igihe kimwe twarigeze kuba duhagararanye, kuko urumva nta n'urukundo rurerure twagirana. Avuye kw'ishuri yaca kw'irembo iwacu, duhagararanye, sinzi hagati y'umuvyeyi yari papa mengo yari mama, aratubona. Ico gihe natutswe nk'indwi yose, iryambwa izokumarira iki, urya muhirimbiri n'imfuvyi, wabo ntuzogira aho utera utuboga, ntuzogira aho utera n'ikiro c'ibiharage, uzokwama gukota, uzosanga wamira ngaha muhira ariko tugutunze ibiki. Ntuzomuje ndababwira mama je ntabwo je ndamukunda urya muhungu. Rero kukanyuma amakete twandikiranira ntabwo nayatabura, mugabo ukuntu yanyandikira, ukuntu yaba yicishije bugufi, impuhwe ziwiwe narazumva, muga ntabwo nari gushobora kumukunda, nta vyari bindimwe kabisa. Kw'ishuri rero baraciye mu bigisha, baraciye mu biki, byarase ko bashobora kunyirukana. Umwe mu bamvyaye, kuko sinzi uwayajanye, araterura ya makete yose arajana na hehe no kw'ishuri, kugira rube rwitwazo guko noba ntiga, ubwenge bwanje bwoba ngira buri mu bahungu, nanje naba mu ba hafi, nabo wa 3 nabo wa 5 nabaye wakure, sinagera mu ba 20. Ya makete bahera ku mwigisha wa mbere, baramuha arasoma. Urumva twese twari abana biga ku kigo kimwe, barasoma, baja kw'ishuri rya 2, rya 3, rya 4, rya 5, amashuri yose abari mu bose barasoma ya makete. Basomye ya makete babona nta kintu cadanje kirimwo, nta bintu biteye isoni byari birimwo, baca barayabika. Bayabitse, urumva abavyeyi barababwiye ntitaha tuzoguhinyisha uwayajanye muri abo babiri ntawenzi, kuko sinatabura, nari naratubitse nyene nadushira ngaho amakete. Igihe kimwe umudiregiteri n'umwarimu umwe barampamagara, bampamagaye nsanga wa muhungu anyandikira ya makete arafukamye.
afukamye ndavuga none gahima ubwo banumva buvuye kwino bushitse ku mushatsi ndavuga ko bamufukamitse nibiki inza mbona imbere yiwe hari impapuro ndabona ko ari za nyandiko ndabona ko ari ya nyandiko yiwe yakunda kunyandikira urumva bamubazaga igitubazo basubiriye iki afukamye nanje baramfukamika baca barambaza aya makete urayazi nca ndasoma nsomye nsanga niwe yanyandikiye ndavuga ntego je ndayazi rero uwo muhungu ikosa yakoze yarase kwemera ko ari iwe kuko yavuga ntije bakanyirukana nsanzwe ndezwe nabibi wanje sindo nkiyonja nawe arahava nyirukana nsange ndabuzi yonje rero wewe yarahakanye yuko atariwe jewe rero nanje mamaze kumpamagara ndavuga ntego ndayazi ntinde yakwandikiye ndavuga ati nuyu none uramukunda ndavuga ati murabona muri izo nyandiko je ntabwo ni muri izo nyandiko nuko batazanye ivyo namwishura je ntabwo haragera ko nkunda nako naho mfise noje je naramuhakaniye ko ntamukunda ariko urabona ko yavuga ngo ni Imana yiwiki ngo Imana itabura uko ibigenza ngo izobikunda tubane baca baramubwira ngo nagenda camubwira nti wa muhungu nta muntu w'umuhungu yobangana na wewe ashobora kwihakana ibintu yanditse urana ko akoze ikoze aha twokwirukana tukagutuma umuvyeyi baca bamubwira ngo banza wugende mw'ishuri baca baramunogeka aja kw'ishuri nta nubwo twiga mw'ishuri rimwe aca aragenda mw'ishuri ico jewe nsigarana n'uwo mwarimu dusigaranye arambaza ati none amakete kugira ashike ngaha vyagenze gute ndamubwira nti jewe ntavyonzi arambaza wayabikiye iki ndavuga ati nta mpamvu yo kuyatabura je narayabika nk'ibintu bisanzwe kuko navuga ntibishitse nkazokumva urukundo runjemwo tukabana canke iki ati nta kamaro ko kuyatabura kuko nta bintu bibi vyari birimo aca arambaza ati abavyeyi bawe mubanye gute ndamubwira nti tubanye neza harambwira nti wapi abavyeyi bawe ntabwo mubanye neza ati urazi ko mu bavyeyi bawe aribo bazanye amakete ndavuga ntuko biri kose ngira bibaza ko ntokwiga bashaka ngira bashaka nibiburiburi ngira umwete wo kwiga ariko jewe ndiga acambwira nti wapi intumbero ntabwo ariyo kugira umwete wo kwiga ati none muri amakete yose uyu muhungu yarigeze kwandikira ikintu kibi ndavuga nti wapi yarigeze kwandikira ko mwojama ndavuga nti wapi nta nivyo arigera yatuze n'akanwa kiwe nta n'umunsi warimwe kandi ivyo kuri nta vyari bwigera avuga n'umunsi warimwe acambwira iso na nyoko nibo bakuvyaye ndavuga ntego nibo bamvyaye acambwira ati rero wabibonye aca aranziga nzingira acambwira ntitora urukundo rwawe ureke kuzura rubika mu nkaratasi urubike ku mutima vya ipapuro carabima ca ndagenda ndicara mw'ishuri inyisha abavyeyi ngira ntayo babahaye ndabaho huko hariho umuzamu w'ico kigo nyene cyo kuri iryo shuri nigako yarazinanye cyane n'abavyeyi inama zose bagira yarazumva igihe kimwe ngiye kuvoma arampamagara arambwira nti ati mwana wanje urabona ungana n'abana banje mugabo abagore cy'abagore sinzi ukuntu bameze iwanyu ikibazo cha papa na mama wawe wewe ndabona bagombe bakwirukane ku ishuri ndavuga nti bagombe banyirukane ivyo rero yabimbwira ayo makete atayo barama ndavuga nti je hako noheba ku ishuri nokorerwa ibindi vyaha byose bibaho mugabo je sishaka guheba ku ishuri kuko jewe nzokwiga numva mfise mu mutwe wanje navuga ati nziga nzunguruka isi yose numva nzurira indege kubwa amashuri nize barakunda kutwigisha bakatubwira ngo umuhungu mwiza ngo umuronka mwikaye ngo nikaramu numva muri je kuko narumva ko mfise n'ubwenge numva ko nziga nkatembera isi yose nkavuga indimi nyinshi zitandukanye ndavuga nti jewe ivyo bokora byose je ntabwo nshaka kuheba ku ishuri arambwira nti we bashaka webe ku ishuri uje kurima baranyagiriza ivyo bakantoteza umuhungu wo kuri data wacu araza arambwira nti Constance kuneza yo wawe mukobwa wacu
shaka wivire mu ishuri. Ndavuga nti je ntabwo nzova mu ishuri. Arambwira nti ko neza wava mu ishuri, ati kuko amajambo numvise mama yambwiye yavuye iwanyu ateranye ubwoba, shaka wivire ku ishuri. Ibintu yambwiye numva atavyo novuga, kuko naje ubwange bw'iwanje yo buzungurutse, uwabivuze haragera igihe nkiyumvira nti aya majambo yayavuze ku mwana yo baravyaye cyane yoba yaratoye. Hakagera igihe nkumva sishobora kuvyiyumvisha. Haragera n'igihe mu minsi yahera umutima w'iwanje utarasambuka ibyo utekeye ngo bisohoke, haragera igihe nkavuga nti vy'ukuri ntabwo ari abavyeyi banje, ariko vy'ukuri ni shetani yabateye n'abavyeyi banje. Kandi nta kibi cyabuze ico kimara. Igihe umuntu agukorera ikibi azi ngo arakwishe, azi ngo ubuzima bwawe buhereye ngaho, ahubwo akaba agusunuye mu mugisha wawe, akaba agusunuriye mu masezerano yawe. Mu nyuma niho rero mama yagwara. Musaza wanje nta rukundo rwari ruhari, mama kwari uko. Mama aragwara araremba. Mu nyuma ahamagara umuntu aramwereka ngo bamwabuye mama wanje. Abantu mwikeka ibintu by'abarozi cyangwa mubana n'abarozi murumva ivyo bita ngo kwabura. Arabereka ku mucisho w'igitenge, ku mucisho w'imvutano, umucisho sinzi ko mwumva hajya nyene ukenyera hariye pfo ku ntango. Hose ku mpuzu ziwiwe hagiye hava kuko akamoroso k'impuzu. Acahamagara umwe muri babandi ngo rega jewe ngo banyabuye, ngo abonye ngo kuri impuzu zanje ngo bazitwakira mubaza none ko umugabo wawe muguma muhamana iyo bari umugabo wawe. Acavuga ngo abasifise ntabwo ari umugabo wanje wenyine, ngo nuwo nikuriye mu ndani wazonyica. Acaramuherekeza ntumva n'amatwi yanje. Ndavuga ntari kumana none ibi bintu ninde yabigize. Ndavuga ati none ko abarozi baragoshe ndahamagara wa mukobwa sha atari burya none iwanyu bijya bintu bavuga ko baroga burya n'ukuri ntimuroga. Aterega mama bamwabuye ninde yamwabuye. Atusanga ari agahembe mwatumye, ariko nabavanga agahembe ibi usanga ari agahembe mwatumye ko bakaje gutabagura impuzu za mama bamwabuye. Acarambwira ntare ko Costa iminsi wabaye mu nzu, iminsi mama yakunyegaje munsi y'igitanda, ko wari ufise uburenganzira bwo kuraba ibiriyo vyose, hari uburozi wabonye. N'ukuri nta burozi buriyo. Arariragira intuntu. Nanje ncanibuka nti none koko iyo babwari buriyo hoho ko butamfashe ngomve. Nca ndamusaba imbabazi ndamubwira nti mbabarira, kwari ukubaza ati kuko nkuko nsanzwe numva abantu babivuga. Ivyo ntiwe. Mama aremvye umwe muri bo. Ico gihe ndibukana nimwo nari nanikiye inkwi z'umunyari, hari ukuntu ruguru ibiti vy'iminyari vyaboneka. Hama umunyari ukawufata ukawushishura igishishwa cyo hejuru, hama ukanikira zikaba inkwi. Rero muhira kwitwanikiye inkwi basha imbuga yose yuzuye inkwi z'iminyari. Umwaca araza ndimo ndazanikira ndazisohora. Mama aremvye acambwira ngo urazanikiye mukobwa, kuko nyene nisanzwe nzi ko ari akagundi kabo ndinumira. Arinjira mu nzara araba mama arabona ko agwaye acarasohoka. Acarambira ngo hajije kwanikira izonko. Cenambwira nti none ntubona ko zaheze kwanikirwa. Acambwira ntumviriza mama wawe araremvye kandi nta wundi agomba mwice, ni wewe nibiroze wakoye kwa kanaka. Ati izo nkwi zanikire zitonde zume zimere neza. Ati kandi nizamera neza nyoko wawe atarapfa uzoca uzibika, kuko niyapfa ntabwo tuzoja guhamba, nta kintu na kimwe tuzokora, tuzoja tugushirira ngaho. Nimba uzomurya ari mubisi, nimba uzomwotsa, nimba uzogirane, ibyo wamwipfurije kuva kera ngo apfe uza wabishitseko. Mbe wagakotora we nyoko wawe yopfa wowe ucimusubirira. Nyoko wawe yopfa wowe ucubera umugabo, ucubera umugore so wawe. Nyoko wawe yopfa wowe ucubera umuvyeyi abo muvukana, kugomba umwice. Naguye ngaho muri izo nkwi.
ndetse kukubesha nahavuye niruka ameze nk'umusazi, niruka ubwenge bwatakaye, niruka nkagera hariya nkabona ntaho mfise ndimo ndaje, nkavayo nkaje hariya nkavuga ati ndagowe neza na neza, karabaye by'ukuri. Ndagenda ndiruka muri wa mukobwa bambwira ngo yampaye ishano ngo mpe musaza, ndavuga nterega mama agomba apfe, bambwiye ndamurya ibiki, ndazunguruka isiramira, ndahiga ico mpiga nico mbura. Ico gihe sinanatashe kuko ndibuka musaza wanje yari yarize inama imisi yose ambonye canke turi kumwe, akazokwidoga karirimba indirimbo zidashoboka, akantuka ndi umurozi, ubu nanje nabaye katwa nsigaye ndya abantu, ukaza wumva ngo nako kabiri ngufise, ibaza shanyita izina ngo nitwa Nkombe, arantazira izina aranyita Nkombe neza na neza rirafata, ukaza wumva ngo we Nkombe, ngo mama agomba apfe. Ngo mama agomba apfe Nkombe, ngo ubone ijya nkono ngo azokwigwamo ngo tukugurire iyindi, ngo ariko Nkombe, ngo inyama bama bazana ngo ntiwamuzirya ngo uzihage, ngo kugeza aho wipfuza inyama za mama. Ibindi mu ndavuga yaba mama ariho, yaba nabo bose bariho, iyo ndabivuga yarapfuye canke batakiriho muhavuye mwibaza ko ari ukumubeshera. Umutima uramvyimbana, umutima ugahakwa kunyikana, burya hiyahura uwarozwe, nkahiga iyo ndibwiyahurire, nkahiga ico ndibukore nkakibura, ndabaho ndiyakira. Haza umuhungu ngo aje kundondera, yaca yurira kuri ca giti c'ivoka, agaca ahagararaho yaduganya amabuye. Nihenze ngo ngiye kumuraba uwo muhungu, ko yaba ari n'umuhungu ntazi, gusa numva nari agakobwa k'akavyiruko, akazodutera amabuye yo hamwe akiyomora agataha nanje nkataha. Nagira ndamuvugisha akambwira nti ningene wandoze, ati yomba nanje vyari bikunda, tumusi nzofata ikibateri, hariho ukuntu bavuga ngo ikibateri, hariho ajya amaradiyo yajamwo ibibateri binini, ngo nzogisya ngo umunsi umwe, ngo yaba vyakunda ngo ugasinzira canke ngo ukagwara, ngo nkaca ndagitoba mu mazi, ngo nkaca ndakiguha ngo nawe ngo ugapfa, ngo nkuko ngo wagomba unyice, ngo urazi gashanga ingene ngo munda ngo nama numva ngo ibintu binkebagura, ngo kumba ariwe wampaye ishano. Nta mubabaro nta gahinda kabaho kw'isi ntarahura nako. Ndabaho muri ubwo buzima, mama yandurutse akira, naciye nomoka jenye n'ubwanje ndiyomora, ati ntaze gupfa mpare kuko kuva nabaho sinari bwarya umuntu, naho banyagiriza ngo njya abantu nsangiye n'abo bantu bavuga ko ari abarozi. Kandundura nimba barabonye barabona ati arabuze ico mwomora kweri. Yandurutse arondera umukoseya, uwo mukoseya hari naramubabariye naho tutarabonana, ngo ndamwibutse ibyo yakoze. Ico gihe yari afise imoto, bamubwira antore agenda mfungira mu gasho k'abantu baba bakoze ibyaha, kuko yari inshuti yabo, na n'ubu ni inshuti yabo.
kuko iyo ngiye nama ndabibona. Hari naho mbaza ati mbe kanaka muracyari abagenzi, ngwego. Icyo gihe kimwe aranyirukako ari ku moto. Hariho ukuntu bari bafise ibimoto babaha batware nyene vyabo, yari ari ku moto. Aranyiruka kuko narinze ko ari inshuti kandi narinze ko abantu babafunga. Ndavuga nti jewe kweri ngaha ndinjiye agasho. Aranyirukako. Nca ndagirirwa ubuntu nca niruka muri rwa rugo bavuga ko baroga. Urwo rugo hari bari batunze imbwa. Izo mbwa rero je zari zimenyereye kuko zari zinzi narahaje. Anyirutse ko jewe ntera nigira ziratontoma. Aca rero yumva ubwoba kuko zasimba nk'izishaka kumusimbira ko naho yari ku moto. Aca asubira inyuma. Asubira inyuma rero umudamu yaheruka kuva ahantu bita Ngozi. Yari afise umukobwa wiwe, ico gihe umukobwa wiwe yari Bujumbura. Ico gihe umukobwa wiwe yabi Bujumbura. Mugana wenyene yarakunda kuza kurimira impande y'iwacu. Yarumva amajambo mama yidoga ibiki, mugabo akagira umutima w'ubuntu. Ibintu yamubwiye haragenda aravyigako, arabona ko vraiment aramanyanga. Niho yaza arambwira nti Costa, nta hantu woronka woja uve muhira. Ndamubwira nti vy'ukuri je kwa mama dogo hariho mugabo ntabwo noshobora kujayo kuko nubundi azontangiriza. Kandi ikindi naco nararimye imirima myinshi, raba kwa kanaka nararimiye y'umurima no kanaka nararimiye y'umurima, narateragiye iki, ntabwo noshobora gusiga umurima wanje. Arambwira nti bihebe mwana uracari muto, uzoronka ibindi, rabuve muhira. Ndavuga ati neni naheba abavyeyi inzu bampe vyiki. Aca arantwenga arambwira nti vy'ukuri wewe iyo aba wari uwo mpanura uhakuye agatwe hakiri kare. Aca ambwira ijambo ati urabona wase kuhava ufise niyo wohungira, ufise nabo guhindara, uzohava uje kuba mu gasho utagira n'ubuzoza kukugemurira, utagira isaganirizo, utagira n'ubwigenge na bumwe. Nandurutse ndahava ndabwira wa mukobwa ati rero jewe ngombe ngende. Arambwira nti ugomba ugende? Tije ngombe ngende. Arambwira nti tuzoba tugowe. Ati mama wewe ni wazoba gowe iki. Ndibuka inkuru y'umwana isubira inyuma. Nkirara mu gahinga hariho umukobwa nawe nyene wabo bavuga ngo baratanga ishano. Yarakuze yarabuze umugabo. Rero igihe kimwe aja gupfumura. Agiye gupfumura uwundi ari uwundi mukobwa akuze cyane. Arambwira nti tujana umperekeze. Ndamubaza ugiye? Ati jewe no kuri. Ati je ndagiye kurondera umuti ndabe ko noronka umugabo. Ndakwingenze rero mperekeza. Ndamubwira nti uwo muntu arakora vy'ukuri? Ngo arakora, ngo aravura, ngo kanakana naka ngo niwe yahaye umuti ngo bararonka abagabo. Ngo nanje rero ngo ndakeneye ngo ampe umuti ngo mperekeza. Se ndamubwira ntutanga ngaho ico gihe nimba vyari 2 nimba cyari 5. Inca ndamubwira ati none ko naje mbona abavyeyi vyase ko duhuza, ko vyase ko bankunda atandumwe mpanigwere, musaza nje kukabaruko naje nori hamahera yompa umuti wotuma abavyeyi bankunda. Ngo cyane yoguwa wewe tugende. Ico ndavuga nti sawa tugende. Aho hari inyuma ni nabisimbye byo. Tugiye wa mupfuma araragura. Abantu muja kubapfumu pole sana. Araragura. Haramuha imiti. Wa mukobwa ngo nagenda yisige ngo azoca ku mugabo. Yindi ngo amemere ku mbuga ngo akubure ngo abahungu bazoza bisuka. Nanje arambaza ofisi ikibazo nyabake. Ndamubwira ko banyanka, ndamubwira ko ndara mu gahinga iki. Aca aragenda inyuma mu kigo amuti ngo ni wisige nguza gushika muhira ngo bavyeyi babo bose ngo baguhayambi ngo utera uja muhira. Yo Imana ibabarira. Narashitse
ndashika maze shayi umuntu agowe ntavyo atizera, ndashika agahanga ndashinga nkunza gushika ngo abavyeyi bampayambe. Nshitse uwo munsi kuko urumva sinari no muhira, ndashika muhira nsanga gatoyi kanje niho kari. Ico gihe rero twari twasaruye ibigori vyinshi cyane, nabo bari bagiye kurima. Nje ndafata ati rero ko yambwiye nyene nizeye ivyizigiro nyene ari vyinshi, tubungiye kuba umwana mu rugo, umukundwa mu rugo. Nje ndashika ngenda mu cumba barodabwa bya bigori, ndasohora ibigori ndanikira. Wa muhungu musaza wanje aje bamurungitse ngo naze aje kwanikira nawe vya bigori, kuko urumva niho bari bahari muhira. Asanga ndi mwe ndavyanikira, yafashe agatanga guhara nguje gutobanga ngo ibigori ngo bitera umukoci ngo bishiramwe uburozi. Nti naho uri umuhungu, ati burya bo kugogwa gusa ntabwo ari abakobwa, ati nawe naho uri umuhungu, ati amagogwa yashitse nawe yo kubako, ati uno musi haroze jewe, ejo nawe uzoshikirwa. Acara nyimyoza, anyimyojeje araza tubandanya kwanikirana vya bigori. Ku mutima nca ndavuga nturukunde kweri ratanguye gusesekara. Acara agenda ariho ahantu bari basituye ibitoke, aca afata agatsina k'igitoke gatoyi kajya kakiduga kuja kuntu baba baranduye ibitoke. Acara agafata aritazira ari hariya, acara agatuma harya nunamutse nk'uko ngiye gukwepa gica gikubita ku zuru. Narapfuye umwuna, narapfuye amaraso mu zuru, bantu b'Imana. Narapfuye umwuna mu buzima, ngira umwe ngira ku isi, ngira nta nundi muntu arawumva. Aho ntapfuye ico gihe sinkipfuye, ndapfa amaraso arajugumira kugeza hagenda guhamagara nyina. Muri ico gihe navuga ko ari nyina kuko je nabona ko ntari nuwaho. Agiye kumuhamagara ashika asanga ahantu napfuye nikidangazi kingana nk'uko, sinzi ibintu yashe, arakubita mu mazuru, ibindi arankanda mu mutwe. Wa muntu ubona guhagarara, ndicara ngaho nguma nzungurirwa kuko ninavuye amaraso menshi. Ndaguma ngaho sinabaye nkisubira kuja mu gahinga. Ndavuga ntariko koko wa mupfumu yampaye umuti ngo bankunde, none urukundo nubwo kunyica uno musi nubwo kundangiza. Ndavuga ati Mana ndakwinginze umbabarire, nzorinda pfa nasubire kuja mu bapfumu. Ndavuga nti none ubundi bwo ninagiriye iki? Ndarindira na wa mukobwa ko agenda kumugaba, araza arambwira nti rega babahungu bambwira bazisuka, ati nta numwe aturukira irembo ry'iwacu. Nanje ndamubwira nti rega mu gishingo cyo gukundwa naraye nkunzwe nabibonye. Ndavuga ati n'umwana nzosiga. Mu nyuma ivyo ntihwe birahereraho, naho nyene tuguma tubanye nabi. Urumva ko mu nyuma bandu sava ngo bababuye ibiki, ivyo zari inkuru zarenganye hari imbere. Umukobwa ndamubwira nti rero je ngomba kuva ngaha. Arambwira ati ni wahava muhira bazovuga ko bagushyushuye, ubona aho twakomoye. Ati ntusiga turajana. Ndamubwira arabashawe mama wawe aragukunda, raba abavyeyi bawe barakwitayeho, reka ntuhebe ishuri ngukurikiye jewe. Arambwira nti jewe ndagukurikiye. Umukobwa twaramanukanye, twaje turabakobwa batatu, tuje i Bujumbura. Wewe ashikira i Bujumbura, twashikiye kuri ETS. Wewe acakora aho kuri ETS, jewe baca bankura aho hantu. Urumva ko byitwa ko ruje kurondera akazi, baca bankura aho hantu bandugana ahantu ntiriwe ndavuga. Bangejejeyo nari mfise inomero za Mamudogo. Mukuza kuko ari yanyemereye nguraza, bo baza baje ku kazi, nanje nzi ndaje nje nja kwa Mamudogo yaba mu Kayanza.
rondera umuntu ndamubura, rondera umuntu ndamubura. Ndavuga ati none mana nje ndabigenzane. Mu nyuma nandirutse ndamutora, bamaze kunshikana aho hantu. Ndamutora mama Mudogo ndamubwira mama ndakwinginze jewe naje kukuramutsa. Aca arambwira ntabwo tukiba mu Kayanza, twarimutse. Kandi urumva ico gihe hari haheze nk'amezi abiri. Twarimutse kandi papa wawe, umugabo wiwe, papa wawe aheruka iwanyu, mwarabonanye ko mutaje muzananye. Ndamuhenda ntego twarabonanye kuko umugabo wiwe ni umuntu anumye atafa kuvuga amajambo menshi. Yaraza no muhira bakamubwira amajambo menshi ibyo bapfa ibiki binabiriya akabahanura akabona nta kivuyemwe, mugabo ari umuntu anumye. Hama mama Mudogo aca arambwira nti ndamusange mu Cibitoke. Bari bimukiye mu Cibitoke mu Gasenyi Buganda. Nca ndakoroka nca ndagenda. Ngiye umugabo wiwe mbona ntandavye gize, urumva yari umuntu anumye. Kumbe igihe yagenda muhira bamubajije ati mbega umwana yaraje iwanyu, arabahakana ati nta waje iwacu, yaratunaniye uku yararoze musaza we, byaragenze uku yaratunaniye ibi bimwe byose nababwira, ngira n'ibitabayeho baramubwira. Ivyo byose babimubwira bazi yuko no bandi wabo kugira bace banyirukana, ariko ntabwo ariho narindi. Nishitse ndamuramutsa, acarambaza ngo mbe uvuye, canambwira ati nahora mba ahantu runaka iki ngo kutateyuza. Ati vyarangoye amajambo make. Ba bantu bavuga amajambo make nta makuru muzi, ntabo ntarahura nabo. Acava ngo asize muhira baraho. Ndanuma ati ntabwo naje mu nyuma, ndamubwira nti ntabwo naje mva muhira. Acambwira ngo none umwana w'umukobwa aca atava muhira yaje avahe. Ndanuma aca arabireka. Abiretse kuko barabadandaza kandi hari ibintu bazinduka bigira iki, nanje ndi muhira nyene nagumana n'abana babo bavyaye. Numva nyene byitwa ko ari nka bene wacu, byitwa ko ari nka papa muto kuko ari umugabo wa mama Mudogo. Rero imisi yose yashika ndi nk'ahantu nicaye, agaca atora agatebe agaca yicara impande yanje. Yarakunda gushiramwo indirimbo, agaca ashiramwo indirimbo ngo ikuzimo ngo kwa Nyabutezi ngo ni habi, ngo urajahe, ngo garuka mu rugo. Iyo ndirimbo akayivuza, abantu muzi iyo ndirimbo murazi kuri umwe amajambo akomeye. Umwanya wose twaba turi kumwe agashiramo iyo ndirimbo, umwanya wose twaba turi kumwe agashiramo iyo ndirimbo. Nanje nkaca numva nkumbuye kwigira muhira, mugaho muhira ntaho ndi bushobore, ndazi ukuntu nahasize. Nje ndabwira mama Mudogo ati mama twagiye gukora. Ndamubwira urugendo rwose. Uwo musi twararize. Mama Mudogo aranyumviye uburuma, ahari Imana imuhezagirize ko amurinda ivyago. Aranyumvira impuhwe bantu b'Imana. Twese turarira, twirirwa turarira mu murima guhera saa 3 y'igitondo, twatashe tutarimye, dutaha saa 6, umwe wese ijisho ringana nk'uko. Ndamubwira uko vyagenze, acarangaragariza umubabaro nawe ukuntu byamugendeye kuko bari imfuvyi. Uko yagiye arabaho, uko yaretswe na mama, uko yagiye kubaka ibiki. Turarirwa musi twese twirirwa turarira, dutaha amaso umwe wese yahishiye ringana nk'uko. Nararemye. Mama Mudogo yarampaye kurema, Imana imumhezagirira ahari izomuhe kuramba. Arandemesha, arambwira ivyo nzi n'ivyo ntazi, arambwira idonida, arambwira ikizira n'ikitazira, arampumuriza umutima wanje numva asubiye kure mukundi gusha. Ndahaba wamengo na karoge ndiko. Ndahaba merewe neza atakibazo, muganka guma numva najyama nkarandarota abana twagendana, nkarandarota kwishuri, nkarandarota numva notaha muhira. Mu nyuma inyuma y'ivyo narakundanye, mugabo ikanka ko ndi buhitemo. Umugabo turi kumwe wantwaye
urumva nyene yarakora nyene Bujumbura arandondera andondeye nkiri kwa Mamudogo ndamuraba ndamubwira nti vy'ukuri wewe ntabwo wewe twobana nahisi n'ijuru vyogira vyomanuka bigafatana we muri guzanje nturimo naguma niyumvira umuhungu twakundana ruguri wacu ko uwo muhungu numva ari indoto zanje waba bari bafise ibintu bari bafise ibirara hanze no munzu navuga ati jewe nzoja ku muhungu w'umukire nzoja ku muhungu asa neza nzoja ku muhungu nyene batunze pe kuko numva indoto zanje arizo kuba umutunze wo kugwego ndamubwira nti we nturimo arambwira nti basi ndakwinginzira kikuntu naramututse ibintu numva ntoshobora gusubiramo numva umutima urase ndamubwira Mamudogo ati mama ndatashe arambwira mukobwa wo utashe kuko munaho nahaba umugabo wiwe narabona ko bitamunezereje kuko igihe kimwe nageze kumufata arimo namubwira nti uyu mwana w'umukobwa uraza amabi yasize akoreye nyina ushaka amabi yasize akoreye abavyeyi biwiwe aza yandoza aba bana twavyaye ni wo gwirukana aramubwira ico gihe baraganira aramubwira ngo anyirukane Mamudogo ararira bukeye ndarindira kwambwira ngo anyirukane biranka kwambwira ngo nugende mugabo je ninavyumvise niho naca ndamubwira haheze imisi ca ndifatira ingingo yo kugira ntiyo gutaha kuko navuga ntuko biri kose muhira vyaraheze bariyakiriye baranshaka ubishavu ryaraheze numva muri je ntashaka kuba kure yabo nisha Mamudogo ndamubwira nta rero je ngombe ntahe acarambwira ubwo mbutahe ariyerurutsa kuko ninumvise intambara barayemo n'umugabo ariyerurutsa mwana wanje ugomba jehe muri bwa buzima ko ndabuzi ndamubwira nti ntaco ubu vyaraheze ngombe ntahe arambwira ugomba utahego ti sawa genda uzojane n'Imana uze wizere mwana wanje uzogire ntenzokuba hafi uzozurandondera ku telefone tuzovugana kuko navuga nti Mana yanje ntazogira amagorwa numvise nayo yakuriyemwo agomba kumera nkayi wanje hama nanje ngunze nkubite mu mwayandi yibaniye neza n'umugabo ati jewe ninaramuka igihe canje cogeze cyo gupfa nzopfa mugana amambwira Imana ati Mana uko biri kose ndakwinginze nta butunzi nkiharanira mugabo uzompa amahoro mu rugo ndatanshitse muhira hariho ukuntu urabona ubuzima bw'Ibujumbura buratandukanye cyane n'ubwa ruguru ngiye n'indya ziratandukanye nani namaze kuvyibuha nyene namaze kuba umukobwa yisumbuye asa neza iki ishitse abavyeyi baranyakira ndadogana ibintu bitari bike ndavuga nuko biri kose aha mama niyambi aha papa niyambi nta kibazo byarahetse ndashika turaramukanya kuko n'ikintu cyantera gutaha ninararimishije umurima munini kandi amakuru ansumira isoya zari zamye bazisaruye muhira nyene ari muhira bazisaruye basaruye nk'ibintu nyene umwana wabo yarimye shitse muhira imisi 3 duherana janye imisi 3 kuko Mamudogo yaradandaza nkagenda nkamufasha kudandaza kampa amahera hagaze gutaha arampa amahera vy'ukura amahera atari make ndaguramo ibintu mama ndagira ntibatoyi banje ndabashira ndavuga ntaha ntibizosubira shitse baranyakira umunsi wa mbere wa kabiri kuko twaragana inzoga nkababwira ntabwo narura jewe ubu nta nzoga nk'ino warakijijwe kandi ntabwo nari bwakizwe ndavuga ati n'ingingo yanje nifatiye ndagumuko hagera ku mugoroba nkazohinda umushitsi agasuhero kakaza kimbeho bivanye na kirimo kuntu ibitandukanye nkazojugumira naba munini abantu baruguru nabura bazi Mana yanje bazi yuko umuntu yafashe urugenda akava muhira barindaya bafise inda urumva ngo ubwo buvyibuhe ngo subwa gusa ngo afise inda ngo agizene ibi nabiriya ubujambo bwishi butagira intango niherezo mama arampamagara cyarambwira ngo he muko urafise inda ndamubwira oya cintanda mfise ngo burakeye kabiri tuzobibona nguwo mwijoro
ngo shanga ukaba ufise inda ngo uyijane ngo iyo wayikuye ngo uwo muvyibuho ngo ubwo bunini ngo ivyo bintu vyo kwanka ngo kurya ngo indya ngo abantu bariye ngo ugakorako kabiri ngo ugaca ngo ubireka ngo ibiki ngo wigira ngo uri umunyagisagara ngo umusirimu ngo rero washa ngo ubuho ngo ngo umuntu ngo azoyiturumbuza yo y'igiti. Ndamubwira je nta ndafise mugabo yanwa yaborerwa ukabona babagore barakoranye ngo he kanaka ngo yemwe ngo nibitavyara inyana ngo bizovyara ishuri ngo yerindira. Ndavuga ati none mana nje amajambo nayo nayige ce ndavuga nti rero hakosubira kwaduka ikindi cuka ko mbona icuka kitaragwira kitarakaza reka nigire ku mugabo. Ce ndavugana na wa muhungu ni nasize dukundana ati rero ndakeneye ati bubive mu majambo ntavyo gukwesha uko nubundi imyaka ntayo nari bwakwize yuko bonyandika mu ikomine ntabwo vyo kunda ko tugira mariage reka basi tubane tuzogira mariage tugize ntitubana turavyemeranya. Arambwira gususigaye usa neza amakuru yawe vyagenze gute ndamubwira ntivyari bimeze neza. Acarambwira afise amahera yego ndamubwira ko mfise amahera make iki urafise amahera yo kwitegura nyene tego. Ati sawa ati rero umunsi runaka dimanche tuzoca dusengera mu ruzo hama tuvuyeyo tuzoca kuraba utuntu tugura no gutembera ibiki. Ati hama zoca ndagutwara urabona inzu ndayifise. Ndamubwira ntego nta kibazo. Ari dimanche ku munsi wa gatatu araza aje acarambwira ntewe ati jewe abantu baguma bavuga abantu bavuye muhira mbe wari Bujumbura. Ndamubwira no yaje ntabwo nari Bujumbura nari ahantu hirya y'Ibujumbura mu Cibitoke. Arambwira ngo wapi ngo ari Bujumbura ngo abantu baguma bavuga ngo abantu bagiye Bujumbura ngo ni ndaya ngo usanga ari nk'abagore ngo bavyaye nk'inshuro 10 ngo ibiki. Ndamubwira nti no kuri uko navuye ino ndamahoro niyo ndi navuye y'amahoro ngo yashango reka ngo ivyo Bujumbura turabizi ngo ivyo mu gisagara turabizi babavuga ukuntu kunungo. Ndamubwira nti ivyo reka kubikomeza uzobura raba je ndakwemereye uzobura raba nutasanga ivyo ndimo ndakubwira ari ukuri uzocunyirukana. Acambwira ngo kugira ngo ndagutware aho ni naguze ibintu tuntu dukenewe yanampaye mwe n'amahera make utuntu dukenewe udusafuriya udusorori uduki natuguze natekeye ngaho. Acarambwira nti rero bisaba imbere yuko jewe ndagutwara tugenda ahantu runaka mbanze nirabire. Ndamubwira nti by'ukuri je kuva nabaho ivyo bintu ntavyonzi jewe ndakwinginza nyizera jewe uzosanga ari sawa. Ararahira umuhungu aranyumisha ararahira ko adapfagejeje. Ndaje ngaho ndavuga ati none mana yanje umutima umwe nemere undi nkamwanya muhavuga ati basi rero ko zontwara dimanche ntwara no munsi basi bya dimanche tubireke we untwara unshire mu nzu niwasanga ivyo ndimo ndakubwira atari ukuri ucunyirukana. Ngo wapi singeza ndarira ndamwinginga cha umuntu yizere mwana w'umuntu no kurabapfumwe umuntu ntiyazogufasha rimwe kabiri gatatu uzoshimira Imana nigihe ciwiwe kitaragera kuko nabonye umuntu agira ugukunda akagira no kwanga. Narariza amarira takambira umuntu inginga umuntu ndakwinginza mbabarira arananira kweri arangufiriza arananira amajambo ibiki ngaho ndatangura ndonda injya zikananira inteko yino siyo yahariya iki ndonda noneho ndabigicibwa n'abakobwa nabimenyereza akazamo ngo abantu bagiye Bujumbura ngo mufise uko mujya ngo mufise uko mugenda. Ndavuga ntariko kuko none je ndabigenze nje ndaje hano ndiyumvira none ubundi bwo uyu muhungu byase ko yihangana mu misi 3 uheza guhemuka ibigori bikera mbe nk'ubu mundi bwo niyacampemukira agacanyanka agacazana urundi gwitwazo canke ikindi naco uyu kwari nuwi wanje cyangwa uyu ntashaka anyo none bice biherera nga none ubundi bwo ni ntava nsanga ntwayinda kuba nimwe baranikeka ko ndanayifise bazoyitura umuzigiti hamwe vyoshika kabayo mbe nk'ubu noca ndawandura hono banziziki cyo ndavuga ntoya nubundi kwa mamudogo nabonye hari cuka nubundi je sindi busubira kugirane kwangara none jewe nkoriki vya bintu ndabicemera none ndavuga nti ndahevye ndarindira ko na ya dimanche basi yibwiriza narara ndarira nkavuga ntuko biri kose dimanche ho aziyumvira ze tugende hama ntware rindira dimanche yo
rindira iyindi dimashe wapi, naciye nja kuri telefone nca ndatelefona wa muhungu natuka, wa muhungu nabwira ko ntokundana nawe